ashize amanga kandi adashize isoni ndetse yirukuye imbere y'isenzi ry'abantu ararangurura n'ijwi rirenga agira ati Jelly de la Gaela Miss Teen Universe Burundi abari aho bakoma amashi akamwemwe ari kose ntiyari we wenyene hari n'abandi bigeme kuva mu bihugu bitandukanye bigize uyu mugabane dutuyemwo abakobwa 31 bari muri iri higanwa bakaba hari kuri finale aho ubona ko harimo ibihugu byinshi bikomakomeye turahera ku Burundi tugende ku Buhindi tugende kuri Peru tugende kuri za Botswana za Kenya za Malawi tuje muri za Zimbabwe za Peru n'ibindi bihugu bitandukanye za Philippines n'ibindi za Cuba byinshi Ethiopia n'ahandi barabakobwa beza aho ubona ko byari birori bidasanzwe. Miss Teen Universe ni ihiganwa ry'aba teenagers babigeme of course. Umwana w'umwigeme rero tiyisanze hano hantu gute byagenze gute biraza ko bimumarira iki Uburundi buraza kunguka iki yoba yarosiki muri rino higanwa. Ndakwibutse yuko atari we yabaye wa mbere kuko iri higanwa ryatsindiwe n'umukobwa w'umuhindekazi yitwa Trishna Ray kuva hariya mu gihugu cy'Ubuhindi aho ari we yashoboye gutahukana urugori rwa Miss Teen Universe 2024. Uwacu rero niwe nje kuvuga ko kuko niwe yaduserukiye. Ni bihugu byinshi byo mu karere bitashoboye kuronka ayo mahigwe ariko Burundi burayaronka kubera iki kubera yuko uyu mwana bari babonye ko ingabire yoyo ayifise ahagaze neza. Umugambi wiwe n'uyuhe umugambi uyu mukobwa yarafise n'uko social media canke online media zigira ico zifashije ugwaruka muri rusangi mbega byo dufashiki biko nakoresha social media nsamara ngiriki we ashaka go tuyikoreshe tuyiraba ariko yongera iduhindura ubuzima nibyo mu mugambi wiwe byari birimwo. Ariko rero kandi Miss Jelly de la Gaela bimeze gute vyiwe sinza kuvuga birebere ko ndakubwira yuko uyu mukobwa afise imyaka 16 akaba yiga hariya kuri Cyubahiro International School murarizi n'ishuri riri hariya mu Kibenga ariko kandi ageze mu mwaka wa kabiri w'amashuri yisumbuye akaba kurikirana ibijanye na business. Kugira shike ngaha byagenze gute mbere yo kuja guronka amahirwe yo kushobora gushika ngaha ubwa mbere nuko yabaye Miss TFL 2024 uti Miss TFL navyo nibiki ni Miss Together for Life 2024 naryo ni higanwa ritunganwa hano mu Burundi muravyibuka abashoboye kwashika ari kwigenekerezo rya gatanu ukwezi kw'indwi 2024 aho ubona ko hariya kuri Centre de Formation Professionnelle de Kigobe ahantu benshi mukunze kwita kubashinwa mu cyamuhabona niho uyu mukobwa yambariye urugori rwa Miss TFL 2024 maze biza gutuma iyi miryango yose yaraye ashitsemwo ashobora kuyishikamwo. Yashoboye kuronka amahirwe yo kuba Miss Teen Universe w'u Burundi agenda no guhiganirwa mu gihugu cya South Africa aserukira u Burundi. Mbega rero byoba byamufashe jiki uyu mwana w'umwigeme kugera hano bwa mbere izina ryiwe ryamaze kugera ahandi hantu ryamaze gushika mu bindi bintu ubu tuvugana ntakiri mugenzawe ni mugenzawe ariko mu mutwe hari kindi kintu yungutse wewe utarunguka muri make kubwiwe hari ibintu byinshi yarose uko visibility raguka aba sponsors cyangwa aba partners bashobore kuza bamwituriti urabona twarabonye ibintu kumva zuko yakoze ibyo bintu bamwegere ashobore kubafasha kugira iki kubyamamaza na cyane kubona ko social media ziwe ziriko ziraguka kumva zuko yamaze kuronka izina tayari ibyo ntuze kubigaruka ko twizera neza ariko ahubwo yuko ashobora no kuzogira iki kuzobandanya agacagenda no muri Miss Burundi kubera yuko inkuru no kubwira no ko Miss Burundi igiye kugaruka vuba cyane aho ubona ko ibintu biriko biraja mu buryo soon tuzomenya mbega bizogenda gute. Cyo ndagusaba gusa no kugumana nanje kuko every day every time buri munsi mariko ndiyumvira ukuntu nshobora guhora kugira ngo ndaguha makuru ameze neza inkuru ibiganiro n'ibintu bishobora gutuma tugira twiga tukamenya tugashobora no kugira icyo twungutse mu buzima. Uti rero mbega ku Burundi ho biraza kuba bigenda gute igihugu cy'u Burundi butuvugana cyamaze kugira abantu bamaze kugira iki guparticipa muri Miss Teen Universe kuko hagiyemo Burundi kazi of course afise gahunda nziza aho ubona ko ibintu bigiye kugenda neza. Hambavu yaho ku Burundi visibility ndavuga nko mu bintu bijanye na tourisme aha yamaze ku branding igihugu
kuko abantu benshi bagiye barakurikirana bino birori canke bagiye barakurikirana kuva ku ntango uko irikanwa rimeze, barabonye ko harimwe Murundi kazi. Uyu Murundi kazi yitwara gute, Murundi kazi ameze gute, avuga gute binabiriya. Ivyo biratuma abantu bavuye hehe bipfuza kumenya Miss Teen Universe Yindi wo mu Burundi bimeze gute vyiwe. Ava ahantu ava tuje kuraba ingene hameze ibintu nk'ivyo. Urumva aho Burundi babugize iki bamaze kumenyekana, ico ni visibility kandi komeye cyane burya, kandi ikintu abantu batazi, visibility iracuruza, visibility iradandaza, visibility iragukura ngaho ikagushikana ahandi hantu wewe utari wizeye. Tumukeza ariko tugenda tugira ko tunasaba n'abarundi turacafise ikibazo gikomeye cyane. Izi mbuga nizo abandi bariko baragira iki, bariko baradutsindirako. Why nizo abandi bariko baradutsindirako? Kubera iki guys? Tuje turifata mu ryahumye, tugerageze dukurikirane what's going on online kugira tumenye mbega nibihe by'akamaro, du selecting ibyo dufasha pana bya bintu bya spending all the time kuri social media, ariko ata kintu ziriko ziratwungura, zirigisha, ziratuma umuntu adandaza, ziratuma umuntu yerekana ibyo akora, ziratuma umuntu amenyekanisha ivyiwe, bigatuma abantu bose bamenya business yawe. Wewe urindiriye iki? Ahubwo ndanakwibutsa Fulgence Mika ndi ngaho kugira ngo kumbure impano yawe wanyegeje he na hehe ishobore kuja habona. Nyandikira tuvugane ibintu bya gukora byose nshobore kugira iki, kubyerekana abantu bakurikirana inkuru n'amakuru ndabashikiriza buri munsi babibone. Yeah, umukobwa wacu rero tumukeze, ariko turamushimira, ariko kandi twongera dushimira n'abavyeyi biwe burya kugira ngo umuvyeyi yizere umwana amureka agenda ahantu nkaha ni ikintu kiba kitoroshe cyane, na cyane yuko abavyeyi bafise amasantima amezunye n'ukuntu namwe murabizi, avuga ati mbega umwana wanje ahanagira ibintu nzababwiye ibintu nk'ivyo. Ariko rero twabonye yuko ibintu byagenze neza, umukobwa wacu yagiye, turizera yuko azonagaruka n'amahoro, ahakubwira yuko wewe gusa nahatashoboye gutahukanira higanwa, intego imwe muziwe yamaze kugira iki, yamaze kumenyekana, ni ya yindi ivuga ngo Burundi on the map, Uburundi kwikarata y'isi. Kuko tuvugana yamaze kubwerekana, abantu bari ko barakurikirana bino birori ni benshi, abantu bari barakurikirana bibera muri neganwa ni benshi, rikurikiranwa n'isinzi ry'abantu kwisinzima. Rero urumva ko yakoze igikorwa gikomeye. Tumukeze, tumushimire, tumutere intege, dusabe n'abandi bakobwa canke abandi bana babigeme bafise indoto zabo kudahagarara, ahubwo bagira iki, bapushing mu nzira ziri positive, ariko ntibazohavure bahengama ngo basange hari ibyo bononye, kugira ngo bashobore nabo kugira iki, ku breakinga ico gihome kiri imbere yabo, bashike imbere aho bashaka kugera. Je nitwa Fulgence Mika wakoze wabanye nanje, ndagushimire kandi ko warakanze subscribe, ndagusaba kandi kuyikora utarayikora, kanda like, comment and share this video kugira ngo ishobore gushika henshi hashoboka, maze abantu bamenye ikintu cyabaye ku mwana w'umurundi kazi, ibyo yakoze, aho yageze, aho yagejeje igihugu, nibyo agiye gutuma igihugu cyunguka. Ndagushimira cyane wowe ukomeza kubana nanje, nongere ndakwibutsa ariko imbere yuko ngenda umbabarire, wewe ushaka kwamamaza, ukeneye kumenyekanisha ibyo ukora, ufise ingabire ukeneye kwereka abantu, mpamagara nze ndagufate mu mugongo, mfate ukuboko kwawe nanje ngire aho ndagushikanye, ntereke itafari kurindi, maze ibintu bikomeze kugenda neza. Mwakoze, Imana ibahezagire, ibarinde umushi, hari kibahe n'amafaranga, maze ibahe n'ubwenge bwinshi kugira ngo mushobore gukora mutera imbere. Thank you so much.